inkuru nziza kubari bayinyotewe. Iyi ndirimbo nayiririmbye muri vya bihe igihugu cari mu bihe bigoye. Ihumure kubari bafise amakenga inje kuvuguruza izo zibaca imitima. Igihugu cari kirimwo c'u Burundi muto tuvuye muri vya 2015. Zanye inkuru nziza itanga ivyizigiro, ikinyoma n'ukuri vyose umuntu arabizira, ariko nataha nko kuniganwa ijambo. Ina mpamvu yo kuguma mu gacerere n'abakamisha ibiziga bayadondagura. Aho harakagwi mu gihugu no hanze y'igihugu kako karegereza kwereka makungu n'abene Burundi yuko intwaro ya nyiricubahiro Nkurunziza ataco itumariye. Sindi muri babandi babona ibibi gusa, amaso yanje ni vyiza arabinyereka, bigatuma mbona kwimbera ari heza. Fatiye kubiriko birarangurwa, aharaga hazimenya ko turi abantu, ntavyera ngo je n'abamarayika barakosha. Twarironkeye inyenyeri imurikira Afrika, ingabire mbajuru twahawe na Rurema. Naho nobigipinga sinojya kuvuga ko amata yirabura kandi yera, naho nobumuhakanyi sinogereranya ubwami bwa Farao n'ubwa Salomo. Kubitiza akajisho kukahise kacu maze witegereze naho tugeze ubu. Eka nawo woba wankurukwavu wavuga ko ruzi kwiruka. Ivyo bihe rero nako ndabigereranya na vya bihe vy'Abisirayeli, igihe Imana yabakorera ibitangaza mu bugaragwa, irabajabutsa ikiyaga gitukura, irabaha amazi yo kunywa, irabagirira ibiki, mugabo ntibareka gutuka Imana bavuga ngo hari gufuma twigumira. Akabwira Mose ngo twari gufuma twigumira ngo handi mu Giputa, bagatangura kwipfuza hamwe mu bucakara. Ibagize ivyiza byose Imana yarabakoreye. Abarundi rero bari batanguye kwibagira bya vyiza byose nyiricubahiro Nkurunziza yari yakoreye igihugu, kubaka amashure, abakenyezi kwibaruka ku buntu, abana kwiga ku buntu, n'amakayi bakayabaronsa, iterambere ry'igihugu biciye mu kivi rusangi, ukuntu yari karateza igihugu imbere byose baravyibagira. Niho navuga ati ibi ni vya bihe Paul yavuga ko intashima ziba zigize iki zigwiriye. Ibi ni vya bihe Paulo yavuga ko intashima zizoba zigwiriye. Inacho wokora ngo bareke gupinga, no wavuye amasara yagukanurira. Nitwirengagize uyu muyondi turimwo, kuko bwoca kabiri tukawirondeza. Tureka kwipfuza za nyama zo mu Giputa, kandi tugaburirwa amanu yo mwijuru. Raba imyaka twamaze turabashumba, titwa ngo turi mu gihugu kikukiye. Dukoronijwe n'injyane z'amoko, igihugu kiri mu minwe y'abamema yuzuye. Dushimire se Barundi n'umugabo yadusenyuriye vya bisozi bihanamye. Sindi muri babandi bamushimagiye, mumpamagarire ndamushimira kihari. Sinovuga ko atandondeye nyiricubahiro Prezida Nkurunziza yaratumye kenshi gashoboka. Bimbwiye nka gatatu ti nyiricubahiro yatubwiye yuko agukeneye, panga umunsi tukahana n'isango bakampisango ti uyu munsi uyu n'uyu tuzokujana mubonane. Hama kuvana nuko kirya gihe dongozi zari zirimo biruka hirya no hino, umwanya ukabura, byashobotse ko yashengeye tutari bwabonane, ariko yaravyipfuza kandi nanje naravyipfuza, kuko ni kenshi nka gatatu kose bambwira ngo witegure nyiricubahiro aragukeneye, mugabo umwanya ugacubura kugushika ashengera tutabonanye. Iwanje numvuga ko ari igihombo kidasanzwe, kuko kuba ntashoboye kubonana n'inyenyeri muri kira Afrika ni igihombo kitari gisanzwe iwanje, kubera sinarinzi cambikiye
sinarinzi cambikiye kandi sinarinzi impamvu ari karantumako kumbure nahomvye impanuro yari kumpa ico gihe se kubura n'impanuro mu byo namwe ndakora ari kuntekerera nk'umwene gihugu uyu munsi ziba ziriko ziramfasha iyo ndiko ndaje no wigipinga siroja kuvuga kwa mata yirabura kandi yera naho no bumuhakanye sinogereranya ubwami bwa Farao n'ubwa Salomo kubitiza akajisho kukahise kacu maze witegereze naho tugeze ubu eka naho woba wank'urukwavu wavuga ko ruzi kwiruka naho no wigipinga siroja kuvuga kwa mata yirabura kandi yera naho no bumuhakanye sinogereranya ubwami bwa Farao n'ubwa Salomo kubitiza akajisho kukahise kacu maze witegereze naho tugeze ubu eka naho woba wank'urukwavu wavuga ko ruzi kwiruka sinovuga ko ibintu bitari vyiza no wambaye nk'abajya abantu nyene bintashima ariko byari ko birabona abategerezwa kubibona byabona abategerezwa kubibona yuko ibintu ari vyiza babandi bashima abarundi bashima barabona ko ibihe ari vyiza kuko nawe ntiyasiba kubitwibwirira ati imbere ni heza ntiyasiba kubitwibwira ati imbere ni heza ariko babandi tubona ngaha gusa nitwe tutabona imbono ya nyene icubahiro Petero Nkurunziza yarafise ico gihe Petero Nkurunziza Imana imuhiruhukiro ryiza je no mugereranya na Mose numugereranya na Mose mu burongozi bwiwe kuko yarongoye igihugu mu bihe bitari vyoroshe tuvuye ahantu habi abarundi bakomeretse yaraje kurongora abarundi bafise ibikomere bahahamuwe n'intwaro zahigeze zimwe z'amagaburanyama z'abasumirinda z'abikunda acaza rero aje guhoza abarundi no kuzibira ivyo bikomere bitari vyoroshe biri ku mitima y'abarundi benshi rero hari hakirimwo na babandi bita ubusimbira hamwe babandi badahagaze neza babandi bamenyereza ntwaro nyene guprofitira mu kavuyo bakabona yuko kubera azanya amahoro itekane mu bene gihugu hariho abantu bamwe batazoronka bamwe bahora baronka bituma haba akagwi kabamugwanya so kuvuga ko bagwanye ibibi yakora ahubwo ivyo vyiza kubera bitari ko biraborohereza guprofitira muri kakavuyo ni byinshi twoshimira umuhisi nyene icubahiro Petero Nkurunziza Imana imuhiruhukiro ryiza nk'abarundi b'umutima tuzi iyo twavuye niyo turiko turaja tuvuze ko atadukoreye ibyiza byinshi ntaho twadutandukaniye n'abajya b'Isirayeli mu bugaragwa kandi reka ncenge namvuze n'iki kintu Imana ntizoreka kuduhana igihe cyose tuzovuga yuko indongozi nziza nka Nkurunziza yaduhaye ari inkuru nziza mu Burundi igihe cyose abarundi tuzovuga yuko atavyiza yadukoreye Imana ntizoreka kuduhana abarundi tuzirikane dushime twoshimira gute nyene icubahiro Petero Nkurunziza kugira ngo tumushimire icyambere nuko dutegerezwa kubaha nyene icubahiro samuragwa yadusigiye tukamufasha no kumworohereza muri vyose tukagendera mu makanda yiwe mu kuzirikana no gukunda no gukundisha igihugu abandi nkuko yabikora tukaraza ushinga n'iterambere ry'igihugu
nico conyene kizotuma twumva yuko abantu dushobora badutekanye. Naho no bigipinga sinoja kuvuga kwa mata yirabura kandi yera, naho no bumuhakanye sinogereranya ubwami bwa Farao n'ubwa Salomo, kubitiza akajisho kukahise kacu maze witegereze naho tugeze ubu. Eka naho woba wankurukwavu wavuga ko ruzi kwiruka. Imana yishikirije ivyayo kandi umuswani wavuze ati kazi ya Mora haina makosa. Byukuri Imana ibandanye kumuhiruhukiro ryiza, natwe abarundi tuzozirikanira gigiwe, tuzokunda igihugu nkuko akidukundishije. Abashaka kudutobera nabo novuga ati nibature baruhuke, baho tugeze Burundi si kuburiro. Igipinga sinoja kuvuga kwa mata yirabura kandi yera, naho no bumuhakanye sinogereranya ubwami bwa Farao n'ubwa Salomo, kubitiza akajisho kukahise kacu maze witegereze naho tugeze ubu. Eka naho woba wankurukwavu wavuga ko ruzi kwiruka.